uko iminsi igenda duhura n'abantu batandukanye kandi uko ibintu bidushikira niko haba impinduka mu mibereho, ivyiyumviro n'ingendo zacu. iyo ushikiwe n'ikintu ciza canke ikintu kirakubaka rimwe na rimwe kigatuma ufata iyindi nzira y'ubuzima. Abantu bamwe bamwe baremera kudusangiza ivyo baciyemo canke bacamo mu buzima bwabo kugira ngo wewe udukurikirane Wakure icigwa n'ubumenyi binagufashe guhindura ivyumviro kugira ushike kwihangiro wihaye. Iki ni ikiganiro Inkomoko. Nabaye ikaze mwese muri ko mukurikirana ibiganiro biriko bica kuri Isanam Online TV. Turi kumwe na Sakina, umukinyi w'umupira w'amaguru asanzwe akinira umugwi Fofila ukorera mu ntara ya Ngozi. Tukaba turi kumwe nawe ngaha araza kutubwira ivyo yifuza kugerako, aho yatanguriye n'intambamyi ahura nazo. Muri kino kiganiro rero reka tumuhe ikaze ashobore kwidondora. Kaze Sakina. Murakoze. Amazina nitwa Sakina Saidi, nkaba ndumwigeme, nkaba nkinira equipe y'Ingozi yitwa Fofila PF yo mu cicaro ca mbere. Sakina burya n'umwana wa kangahe mu muryango w'abana bangahe? Ndumuhererezi mu muryango w'abana 8. Okay. Byiza cyane. Sakina, ndifuza kumenya ni ryari we wibaza ko wabonye ushobora gukina umupira w'amaguru? Igihe nabonye ko nshoboye gukina umupira w'amaguru nigihe nari ku ishuri, nari niga muri 5e primaire, twara dukinana n'abahungu twigana muri recreation tugakina, baza barabona ko nshoboye gutsinda mu bahungu, baca bantera intege bambwira ko nogenda kurondera amaklub y'abakobwa nkenemo. Okay. None nkaho ibintu byakugoye ugitangura byo bari nk'ibintu nyabaki? Ibintu byangoye nkitangura nyene intangiragora, ibintu byangora kwiruka endurance yarangora cyane kubera nari sanzwe nyene nkina ubwo mupira wo mwibarabara, nta physique twakora. Umaze kuja muri club rero ugatangura gukora physique endurance kugira uze kumenyera, biragora cyane. Ubu endurance ni sawa? Ndashimye Imana alhamdulillah. Ubu hoho ivyo wibaza ko bikugora, ubona bikugora ni nk'ivyahe? Muri uno mwanya bingora ni management kugira umuntu aronke umumanager wo hanze ashika kure, ashobora kuja kugusabira amateste, gukora amateste hanze kugira utere imbere, kubera ngaha turakina cyane, uragera ku rwego ubona ko uronse umuntu agufata mu mugongo akagusabira amateste hariya anye ku ntambwe umuntu ubugeze kurabona ko ayo mateste wayatora. None wowe kuva utangura gukina ndibaza hari abantu mubana mu kibano bagufata gute? Mu kibano bamfata neza, nkitangura niyo batabitahura kubona umwigeme akina umupira, baca babona umengo uramenje, ariko ubu bivanye n'ingene babona umupira ugenda uragufasha, ko je umupira uramfashije n'umuryango wanje sinidoga buke buke. Sakina, none kugira ushike ku ndoto zawe ubona ho kogwa iki cokogwa nabandi? Ico kogwa kugira nshike ku ndoto zanje nuko noronka umuntu amfata mu mugongo, umuntu amfasha kugira kuri dream zanje, umuntu ashobora kunteza imbere, kuko kubwanje je nyene ntabwo noshobora. Ndonse umuntu agera kure akamfata mu mugongo, akansabira gukora amateste hanze, ndizeye ko nogera kure. Nka guverinoma bice mu bushiranganje bw'ugwaruka n'imico kama uyisaba iki kugira ngo ifashe abakobwa muri rusangi nkamwe mukina inkino zitaba zimenyerewe cyane ku bakobwa bakina inkino z'umupira w'amaguru? Icyo no basaba nuko bokunda bakongera bakanafasha bagashigikira abigeme,
kuko ugiye no kubiraba abenshi ni nabo batuma ibendera ry'igihugu riduga mu makungu. Par exemple uravye nka Francine Niyonsaba na Sada Nahimana ego gakina tennis aheruka kuja mu mahiganwa. Ego aheruka kuja mu mahiganwa. Rero turonse abadufata mu mugongo, abo twizera bakadufata mu mugongo, ndizeye ko twogera kure kandi igihugu cyacu comenyekana hose. Abantu batinya kuinvestisa muri football y'abakobwa, batinya ko hoba mu ruhomba ataco bokunguka, wowe nk'ubirimwo umwanya munini ubasabiki? Ico no basaba nuko borinda bakaza kudufata mu mugongo abakobwa bigeme ko turashoboye. Uje kuraba n'ama competition ngaha anye usanga turiko dukina umupira uri hejuru cyane. Rero twosaba yuko bodufasha bakadufata mu mugongo bakaduteza imbere tukagera kure tuje kumenyekanisha igihugu cyacu mu mahanga. Sakina, hariho abariko baradukurikirana biciye kuri Isanamu Online TV bashobora kuba bafise umutima wo kugufasha no gufasha muri rusangi abakinyi b'umupira w'amaguru b'abakobwa. Akajambo no babwira nuko abigeme dushoboye bafise ico bodufasha nibaze badufashe gwaruka gwabo, abana babo, bashiki babo. Nitwa Coach Aima, ni izina ry'ikirundi nisinzi umunsi bisanzwe menyereza umugwi uri mu cicaro ca mbere ca Fofira, umukinyi Sakina akinamwo. Ego Emma, Coach Emma, twagomba tukubaze rero wewe nk'umumenyereza usanzwe umenyereza ugwaruka na cyane ko arabigeme, wotubwira intambamyi woba uhura nazo mu kubamenyereza ababigeme? Intambamyi duhura nazo mu bigeme ni nyinshi. Nk'ikintu ca mbere ko nyamukuru ni mu kibano ciwabo. Ushobora gusanga abavyeyi benshi batemera umwigeme ko ashobora gukina umupira, ugasanga kenshi tubanza guhangayika tukaja kubumvisha abavyeyi tukabereka ko umukobwa nawe ashoboye, ugasanga kenshi biragoye. Nk'ubu hariho amatara menshi abakobwa benshi bazi gukina umupira, mugabo abavyeyi babo barabankiye bitwaje akaranga ka kera ngo umukobwa yambaye ikabutura, umukobwa agiye mu kibuga, birateye isoni. Izo ni intambamyi nyinshi duhura nazo. Wewe usanzwe umenyereza Sakina, uramuzi cyane gusumba abantu bariko baramuraba uno munsi mu vyerekeye urukino rwiwe, uwo muvuga ko iki? Sakina ni umukinyi nzi cyane, naramumenyereje kuva mu cicaro ca kabiri gushika n'ubu. Ni umukinyi ushobora kuvuga ko ibintu bibiri. Ikintu ca mbere n'umukinyi yari mu kibuga aremesha abandi, arazi icyo aba ariko arakora. Ni umukinyi wewe umupira w'amaguru yawugize umwuga, no mwita ko ari kiremesha mu mugwi, kanatsinda ni nawe umukapitene w'umugwi. Usanga kenshi ariko arahanura abana akabereka icyo bakora. Ico nico kintu ca mbere nshobora kumuvuga. Kigira kabiri ni umuntu afise indero iri hejuru, mbona ko ishobora kuba itandukanye n'abandi, kuko n'umukinyi adashavura, umukinyi umwanya wose aguma atwenga, umukinyi aguma anezerewe, arazi ico bita fair play. Kandi igihe umukinyi afise ingorane wewe no kurande gwiwe aranitanga akamufasha agashika ku bavyeyi biwe, iyo ngorane akayitorera inyishu. Ico nico kintu ushobora kunamuvuga ko. Ikindi cyo guhereza kuri Sakina ni umukinyi atsinda cyane. Umukinyi atsinda nk'ubamaze imyaka ingahe ari biteri, ari we wa mbere mu bitsindo vyinshi. N'uyu mwaka ubu ndiko turiko turavugana niwe wa mbere mu bitsindo vyinshi. Ico nico kintu ushobora kumuvuga ko. Nkagira ko nshaka no gusaba abavyeyi ko bohimiriza abana babigeme, kuko nabo nyene barashoboye. Nibadufashe bareka abana babigeme bakina umupira. Umupira uyu munsi haraho uri kurageza abana, haraho bamwe benshi bamaze kwiteza imbere. Iyo buri indege bararonka agafaranga, ugasanga benshi ariko karafasha abavyeyi babo. Twasaba rero ko abavyeyi bo bareka, tugasaba n'igihugu ko cofata mu mugongo abigeme kugira ngo babahe inkomezi, nabo babafate nk'uko bafata imigwi y'abahungu. Kandi nkashika no kubashimira akigoro mwagize mukadusanga ngaha ku kibuga kugira ngo muze kuturaba no kudutera intege. Ibi bituma tubona ko tutatamba twirorera, n'abakinyi bararonka inguvu ko babona ko
hari abantu babaraba hanze babaraba kure na kure nukuri turabashimiye cyane kandi ntibubwa nyuma twasaba ko n'undi munsi mwogaruka murakoze. Bakunzi b'Isanam Online TV turabashimiye kuri kano kanya twamaranye muri kino kiganiro aho twari kumwe n'umwigeme Sakina akirira umugwi wa Fofila wo mu ntara ya Ngozi. Naho butaha mu kindi kiganiro murakoze. Bye bye.